Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 umugwi wa mbere w'abakozi 12 barungitswe mu gihugu ca Jordan aho bagiye kurangurira imirimo yabo bakaba barungitswe n'ikigo Tunajari Company Limited of Burundi risanzwe bikorera mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kigobe. Urongo yoshira hamwe yadusiguriye uko igikorwa gitunganijwe. Amahoro y'Imana bane namwe abayisilamu, assalamu alaikum. Je nitwa Nasr Abdul Karim, kabandi administrateur directeur general nyene office ya Tunajari Company Limited of Burundi. Turi mu wa membre fondateur wo gutanguza no mugambi mu gihugu maka ugiye mu ngiro no musi mu itariki zine z'ukwezi k'umunani tufite n'akanyamuneza ntangere kuko turatanguye gutwara mu gihugu cya Jordan uno munsi n'ejo tuzotwara. Dufite imigubiri bagenda uno munsi n'abazogenda ejo umusaragenda hafi 12 ejo barenga 10 mu minsi bese cyane amavuza dufite ni menshi. Hama igihugu cya Jordan yitandukanye n'ibindi bihugu bivanye nuko kiri ku mugabane w'Uburayi, benshi barabaha uburenganzira bwo kwambara uko bashatse bitandukanye n'ibihugu by'Abarabu bisanzwe tumenyereye. Umukiristo mu burenganzira bw'umukiristo nyene ntibamwambika bijya bihuzu bya bindi bitangwa ne John bindi atari mu Islam. Ikindi tumenyesha yuko twebwe akazi tukamenyereye cyane ko twabwiye turi mu membre fondateur batanguje n'umugambi mu gihugu kandi dufasha abantu neza kuva mu ntango tukibakira kwera barosa amakontra kwera bashitseyo iyo bagiye n'igihe bazogarukira tuba dufite umuntu akurikirana ibibazo by'abakozi kugera igihe azogarukira. Ego utubazo hagiye nk'abantu 100 ashaka kugira ikibazo umuntu umwe cyangwa babiri ni bisanzwe kumva zitandukanye ashaka kumukoresha atameze neza cyangwa n'abagenda nyine hari abagenda bagiye gupima ngo buri indege bashika bagaca bigumura basanga batejuru bwa societe kandi societe twebwe dutangwe n'abandi nko naruzu bwa mbere umuntu turamukurikirana kigerayo kibazo cyose turatira contact na office ya mwakiriye hamwe n'umubosi amukoresha. Ubu turakeneye abantu benshi, dufite demande y'abantu benshi ba Jordan nubwo bari abantu igihumbi nta n'amezi 5 bare turabatwara. Adresse zacu turi mu Kigobe, mpande y'amashuri y'abashinwa Avenue Kigunga numero 8. Turabakira neza atangorane kandi umutekano kandi kugenda umwanya muto cyane. Ibisabwe cyihuta kwanza na magara meza hamwe na passport bisigaye tuto bagenda baratumenya bari ngaha. Ikintu cya mbere tukunda guhanura abantu bigeme jema ndabwira umuntu kwanza amenye ibintu bitatu: kumenya iyo uvuye kuvuye ahantu mu muryango ukenye ko udakenye nko kuja kuronda ubuzima mu mahanga, kumenya iyo uja kugiye mu gihugu atamuntu mvugo urumwe atasonanya ko hari no kumenya icyo urondera. Ibyo bitatu ubizirikanye uzoshika ukore neza kandi uzana umusaruro mu gihugu no mu muryango wawe. Murakoze cyane kategwe kuja kunywa kindege. No munsi n'itariki 4 ukwezi k'umunani 2026 tutanguye ikintu gishasha abarundi batari biteze. Twaradutwara mu gihugu cya Saudi Arabia na Dubai n'ahandi, tutanga mu gihugu cya Jordan. Jordan igihugu gishasha tutanguyemo biciye muri company Tunajari Company Limited of Burundi, dukwe n'abagenzi dukorana mu bundi sector zitandukanye. Tutwanguye ku bantu 10 no munsi, ejo dufite abandi, hirya dufite abandi. Irimo raduha amaviza menshi kubwishi cyane. Jordan ari igihugu cyiza kibana n'abantu neza, abantu baho batwara bakiriye mu gihe giheze ngaha bafite ibyumviro byiza kandi bibere nk'abanyaburaya. Ntibategeka umuntu kwambara ashare ya bijya bintu bya Islam atari mu Islam. Umuntu afite icyo bita uhuru, total uhuru. Ariko tubasanga bwo mu gihe no munsi mubere urumuri rwiza abandi kugira ngo baduhe amavuza menshi. Tugerageza uburyo twogera ku mbona kazoza 2040 turi kumwe twese birashoboka. Mumenye iyo muvuye n'amanaka manuro 3 wa mukobwa ugiye gusafiri usize mama usize umugabo usize abantu benshi mu rugo usize abana ntugiye gufyina ugiye kurondera mwanzo ubwiro munagarare ugiye kurondera yambe kurondera rero ilifo ko umenye cyakujanye ibintu bitatu. Menya aho uvuye mu muryango
ugutumye kubera hari icyo ubuze mu muryango ko utishoboye usize umugabo ntabwo kwemera kukurungika hari ikintu hari ikizima mu rugo usize umwana uramukunda menye aho uvuye sawa shaka bimenye aho ugiye mu gihugu atamuntu numwe muzinanyeho ururimi mutavuga rumwe sawa atasonanje ko atahata mugabo hari nta uzoririra hagize ikibazo ririra ofisi pana kuja ku mazo sosiyo igufashe gutabare ariko twizere ko mutagiye mu bibazo mugiye mu munezero gusa twebwe turaje campaign limited of broad dufatanye turagerageza gukurikirana umuntu kuva mu rugo kuva yidepoza passport kugarose visa kugera agiye no kugera igihe azogarukira ndafite abantu kubiro kurikirana ibibazo by'abantu gusa bagize ikibazo amasaha 28 baba telefone ibiwaze nimuzoje gutelefona abamugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefone office yakurungitse abari gufasha ubuze bwira umujyanga turonde kuri ofisi atubwira ikibazo kiwawe ariko tugufashe twebwe bijya no gucoza igihugu cyabarekwe kugira ngo mugende cyagifite duro yo kubabuza ntimugende kubera iki muze kwiteza imbere muteze imbere y'umujyango n'igihugu muri rusange kwajya amadovize mu yarungise hari amapercentage leta yinjizamo sawa hama ikindi menya icurondera menya aho uvuye aho ugiye n'icurondera mbe nagiye muri jodel korondera iki nagiye korondera ubuzima mbega ko wigumura akazi ndababwire mu abantu mwe je nkurikirana kimwe muri bitatu nkurikirana kurya kujyama ko baguhemba ariko si numva umuntu ngo ufite akazi keshi wagiye gukora akazi kipangire pana kwigumura nta kazi kica sawa uyo wavuye urahazi ugiye urahazi icuro ndi urakize rondera mu myaka 2 kuri parcela ndakonyeze kontragende ubaka inzu ureka gupanga je maze kurunga abakobwa ndi barenga amajana 9 mwabo bose nk'abaje maze kugura amazu yabo Bujumbura abantu bavuga ngo bagiye tugiye ngo kurisha abantu n'ubwenge buke hari ibyo kumaze ibisi bicoza abagenda ngo rujanza rw'abantu mbo umuntu mudandaza gute aragiye akoze konteme yakibire aragarutse arahembwa amara yiwe mu ntoke arungiye umujyango nyamba gize ikibazo gito nakantu hukosora no gufashanya sugurucuzo rw'abantu nirubaho no gufasha abantu barabimenya rero umwanya urageze agiye kugenda mugende umutekano ntangere muyifate runtu mukora ibyabajanye murebe gusamazwa n'amarezo sosiyo Imana bagira neza murakoze